Duhuye rero no munsi dusa n'abaraba ahisemo yacu igeze mu mugambi twiyemeje uko itunga rusangi ibikorwa by'igihugu tubikora ku neza y'abene gihugu. Birango twese turazi ikintu dushingira ko bwa mbere demokrasi ni intwaro ishingiye ku bene gihugu kandi iharanira abene gihugu. Vyose bitiho turiga bishingiye ngaho ku ntwaro iharanira abene gihugu. Rero iki kicigwa ibi biturire cyane gusesagura itunga ry'igihugu kuri nyuruza si ibintu byari bikwiye kwigwa ku bantu b'incabwenge. Abantu bazi yuko ari bo mboneza z'abandi bene gihugu ntivyari bikwiye. Mugabo umuntu arashobora kwiyumvira ati none kubera iki ndetse tumaze imyaka n'imyaka tuvuga dusiguriranira muga vyarase kucamo kubera iki. Hariho umutima w'ubuntu watuvuyemo. Jewe nagumye ndavyiyumvira cyane nkavuga nti none tuzoshikaho umwene gihugu yumva yuko indongozi ari ziriko ziramutunganiriza ryari. Nico gituma dushaka kurwanya igiturire duhere ku muzi turabe neza tudaca hirya no hino. Hariho ibintu bimwe bimwe biboneka neza ko abantu tumeze nk'abataye ubuntu. Ubwa mbere iyo baguhaye ngo bungabunge ibintu vya bene gihugu ubatunganirize wemeye kubera iki? Usanga abagiye gukora aribo bari mboneza ugasanga nibo babaye indyarya. Wavyemereye iki kubijamwo? Uburi umucangero mw'ijambo rimwe umva wahindutse abaye umucangero. Je naravye nsanga inkomoko ya vyose aho bihera n'ubu nama ndakigarukako n'ingene twebwe tubona ibijanye n'intwaro y'igihugu. Bitangura ko umuntu abona yuko ubuzima bwiwe buhagaze ku cicaro azoronka mu butegetsi bw'igihugu, akabibona neza yuko agiye kuronka ubuzima. Aho kwiyumvira ko ushobora kuronka ubuzima nka kujya kuwundi mwene gihugu waje gukorera. Leta ni service public. Service public tu es serviteur. Twebwe indongozi nitwe twari kwerekana karorero. None dushaka ko ivy'igihugu tubigira gwacu. Dushaka kugira gwacu ivy'igihugu nta wundi abikorako ni jewe. Kandi ico kintu burya tutagihevye bizogenda gute kugira umuntu yumve yuko ari umuserviteur et non l'employé? Bizogenda gute? Kuko ico carase kwinjira. Ni mubanze mwikuremo ico kintu yuko ari mwe mwica mugakiza. Menya yuko bijya bintu n'ivy'umwene gihugu we wagiye kumuserva udashaka taha. Ubundi abikeneye iyo patriotisme akeneye gukorera bene gihugu aze. Iterambere ni iki? Umwene gihugu arakeneye yuko yimbura vyinshi. Harakwiye fertilizer, harakwiye yuko imbuto ziba zirobanuye. Aya mahera muri laboratoire ya izabu hari akantu kabuze tugure kajya kantu kugira ngo izabikore. Transparence nta handi iva, c'est la bonne organisation de l'État. Ibintu bigatonda ku rutonde. Umufonctionnaire de l'État muri ministère akavuga ati wowe ujejwe iki? Atagikoze cotation mbi. Mugabo tushaka kuba conseiller tous. Urumva ukorere muri anonyma. Non, il faut éviter l'anonymat. Nako no kukashirako. Éviter l'anonymat. Chaque fonctionnaire doit avoir une responsabilité pour être redevable. Ni wagikoze uragikora nyene niko bitegerezwa. Kuko tutondeshe neza igihugu ku buryo akajagari gahera. Uri kurakora ikintu fata kuri umu expert de l'État.
uri kuratunganya ibintu neza dukure ikintu cyitwa désordre nitwakorera muri transparence je ndabwije ukuri nkuba bashikiranganje bo bishaka boss ubunyene transparence hotera mu kwambere yamaze kwinjira twamaze kugira déconcentration twemere transfert y'uburyo mbe niko kimutemera décentralisation fiscale décentralisation économique amahera naduge mu ntara nabo bacibagira décentralisation nk'ikomine amahera yose tuyakore tuyarabe gucya tuyabona gucya hariho ibintu bitatu dutegeza gusonera mu gihugu icambere n'amategeko y'igihugu ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko gusonera amategeko icya kabiri gusonera itongo ry'igihugu gusonera itongo ry'igihugu gusonera umuntu w'igihugu Regi byose ugiye kumurya igiturire ntumusonera gusonera umuntu w'igihugu gusonera itongo ry'igihugu aho mba mvuze itunga rusange ryose ry'igihugu gusonera amategeko y'igihugu ico nico kintu abantu bumve ko hari ikizira itunga rusange ni kizira itunga ryose ry'igihugu ni kizira umuntu wese ngaha w'igihugu ni kizira kirazira kumuhohotera wintuze amategeko y'igihugu kuko amategeko y'igihugu baza kuyahonyanga igihugu cyose ubugisambuye ntikizosubira kubaho transparence c'est facile à faire très facile il suffit que kujya tuvuga ngo ama action mu ministère programme action décentralisation les services avec des actions à faire périodiques c'est fini et on doit le faire c'est un devoir c'est une obligation. Regarde, si on n'accepte pas de changer nous-mêmes, on ne pourra pas changer les choses. La révolution commence par toi-même. Nous devons. Kandi bizokunda.